Coucou les amis, c'est Bidi. Aha uri hehe? Aha ndi Mwaro. Aha. Ntawe uvugira ijambo ku nzoga tatere. Majesi arabumere unyerere. Aha, Sylvie hariho turi hehe? Aha turi mu ntara ya Gitega muri komine ya Mwaro. Ya. Rero niho turi nkuko mubibona. Ubonye nkino monima ucubona neza yuko atamaze gushika Gitega muri komine ya Mwaro. Coucou les amis, c'est Bidi. Aha uri hehe? Aha ndi Mwaro. Aha. Ntawe uvugira ijambo ku nzoga tatere. Majesi arabumere unyerere. Aha, Sylvie hariho turi hehe? Aha turi mu ntara ya Gitega muri komine ya Mwaro. Ya. Rero niho turi nkuko mubibona. Ubonye nkino monima ucubona neza yuko atamaze gushika Gitega muri komine ya Mwaro. Coucou les amis, c'est Bidi. Aha uri hehe? Aha ndi Mwaro. Aha. Ntawe uvugira ijambo ku nzoga tatere. Majesi arabumere unyerere. Aha, Sylvie hariho turi hehe? Aha turi mu ntara ya Gitega muri komine ya Mwaro. Ya. Rero niho turi nkuko mubibona. Ubonye nkino monima ucubona neza yuko atamaze gushika Gitega muri komine ya Mwaro. Coucou les amis, c'est Bidi. Aha uri hehe? Aha ndi Mwaro. Aha. Ntawe uvugira ijambo ku nzoga tatere. Majesi arabumere unyerere. Aha, Sylvie hariho turi hehe? Aha turi mu ntara ya Gitega muri komine ya Mwaro. Ya. Rero niho turi nkuko mubibona. Ubonye nkino monima ucubona neza yuko atamaze gushika Gitega muri komine ya Mwaro. Les amis, ubu tuvugana tugiye kugasumuka Mwaro. Tugiye kugasumuka Mwaro mukanya ndaza kuhabereka mwitege yuko muza kubona bishasha. Aujourd'hui turazunguruka igisagara ca Bujumbura tubereke yuko igisagara ca Bujumbura cacu kirashajije gisa neza. Imico n'akaranga toujours turyama biri imbere tudatitsura imico n'akaranga yacu yo mu Coucou les amis, murabona yuko abandi bari imbere comme ça bariko baratubwira tugende buke parce que haranyerera. Murabona yuko base gihembe bande turi imbere turi kumwe n'abandi bantu benshi. Ça va? Meze neza? Très bien. Ya, tuko tujaye? Haranyerera ugasumuka Mwaro. Ya. Haranyerera Gende bimwe buke. So, murazi yuko nigera ndababesha imisi yose jewe na mandi direct. Niyo mpamvu nababwiye ati nkeneye kubereka ubwiza bw'igihugu, nkeneye kubereka ukuntu mu gihugu cacu hateye igomwe hasa neza. Okay, I'm sorry two duca mu ishamba biraza kunyiganga parce que two duca hariho n'amahwa. Murazi ko amahwa 15 ya murabona mugabo ya aho two turaca sahoroshe twahisemo kugenda n'amaguru buke kugira ngo tubereke yuko igihugu cacu kiragendwa. So les amis, iyo bandi bageze yo barasitse ya murabona iyo bageze bari bansitse ataraza kugenda buke slow by slow rero aha two tugenda kugasumuka Mwaro twagiye n'amaguru kugira ngo tugirente tugenda turafatana ama contents. Okay, yo reason darushe mugandashro kwera igihugu ndumva ryohewe. Biraryoshe nakeneye kuryoshe nko kumva umuntu yoruha akaruhira
kugira ngo yerekane ubwiza igihugu ariko aruhira abanyagihugu bagenzi we bene wabo. Okay, ni ikintu byinshi cyane. So agasumo ka Mwaro, tu vois, raba ijya pancarte, reka ndayibereke. Raba ijya pancarte, murayibona ya agasumo ka Mwaro ya mwayibonye neza. Ndiko ntera ndayegera. Mu bisanzwe ibi nibyo tuba dukwiye kujya turerekana mu Burundi bwacu, naho benshi batabironkera akanya. Ubundi ibi nivyo biba bikwiye kuba influenceur. France igihugu cawe, reka ko France ibitagira umutwe n'amaguru. France abantu gukunda igihugu, ube France kucegereza umutima, ubereke yuko hari amahoro, hateye igomwe, hameze neza. Basi umuntu wese yogomwa no kuza mw'iyo ntara, kuza mw'iyo komine, n'ibintu biryoshe cyane. So turacari kumwe, reka mbanze mu kanya mumbangire gato ca ndabereka dushitse ku gasumo ka Mwaro. Thank you. Imana yabasugukuru ndabifuriza n'ikaze hano mu kibanza cizi, kibanza Ceranda. Tuvuga Ceranda bagomye bavuga umweranda, nuvuga umuntu afite inda yerade, umuntu atiba ibyo kwa Segihembe, ahitana ibyo kwa Semavumba, byo kwa mwene data, urumva byose arya ivyiwe, nivyo bavuga umweranda, afite inda yerade. Sibyo kandi yavuze ngo umweranda n'abazungu baje birabagora, baca bivuga nabi koko n'ivyari byabo, bavuga umweranda. N'ababakurikiye rero mwe mwabandane tuvuga ngo umweranda tigira ico kisigura, n'umweranda. Rero niki ni kibanza Ceranda, bahita mu gasumo ka Mwaro iwabo w'Imana. Jenge ndabaganirire rero, nitwa Ngurube, igitazino ry'iwanje ni Rugamba. Yakumbure benshi murazi amamuko ya Aburahamu n'abandi, muga jewe ngira ngo ndababwire amamuko yiwanje. Je nitwa Ngurube, Ngurube mwene Ngurube, Ngurube mwene babaye mwene Muyabagu, Muyabagu mwene Bushingwe, Bushingwe mwene Runyaga, Runyaga mwene Rubibana, Rubibana mwene Gishungura, Gishungura mwene Biteze y'Isonga, Biteze y'Isonga mwene Mutaragara, Mutaragara mwene Rurenge, Rurenge mwene Muzinga. Gejeje umuryango je ndumufungura mwishwa wo kwa Gishungura, mwishwa wabaki hariho umwishwa w'abanyakarama, ko mama wanje n'umunyakaramakazi, n'abamarume baca baba abanyakaramakazi. Kandi iyo miryango rero iyo isabiraniye iragenda neza, kuko urabona abanyakarama n'abashungura. Nk'ubu na jewe mama wanje n'umunyakaramakazi, n'umugore wanje n'umunyakaramakazi, byarabaye ntabiteguye ntabizi, kandi nawe tubanye neza. Ni nka kujya na mama na papa babanye neza, byari bimeze neza. Reka reko tugaruke kuri iki kibanza. Ndakunda kubibabwira, ugiye muri kahise niho ubona igituma bahita mu gasumo ka Mwaro iwabo w'Imana. Naba nababwiye kuko umwami wa mbere bamuha amamuko atandukanye. Muri ayo mamuko atandukanye sino kuri Rwanda yasubiramwo, mwarabyize muri kahise mu mwaka w'indwi mu mwaka w'13 murangiza amashuri. Muri ayo mamuko atandukanye bavuga ko yakorotse ava mu ijuru ari kumwe na kiranga Imana, kiranga kiri umweru. Umweru nukuvuga kwera, sibyo? Rero kiranga yakorokeye hajya kungara, naho hakujya hariho n'ibigabiro bya kiranga, nuko abarundi batazi guhagacira ibintu byabo, abantu babwirizwa gukingirwa mu bigabiro bya kiranga, nuko na hano mu gasumo ka Mwaro habwirizwa gukingirwa, sibyo? Ariko gushika umwanya tuko turavugana harakingiwe. Rero kiranga yahisemo kuza yoga ano mazi y'agasumo ka Mwaro, amazi adasanzwe, amazi ari mu imigisha n'imihezagiro. Aba bandwa bose biyemera babwirizwa kuza muri kino kibanza cy'agasumo ka Mwaro. Ni nka kurya mwebwe muremwe abayisilamu, abayisilamu mujimaka, abakatolika mukaja Vatikani, siko?
ngira ngo n'abaporoti b'apanekoti muzora mubwiye ntibafise iyo baje Swede za Norvege sibyo ivyo ni ibintu mugabo si byanyu ivy'iwanyu mwabwiriza kugira gute nimba muri abarundi ihanga ry'u Burundi ryose mu kwambaza Imana hari kugira gute hari kubana umubandi wiyemera nawe yaraza hano mugasoma kamwaro kugira yironkere imigisha n'imiheza kugira ronke ingufu sibyo rero muti mbega ayo mazi yoba afise akamaro kadasanzwe kuko baratubwira ko n'ubu kandi je harabo muranakira abakobwa babuze abagabo baraza bakoga muri ano mazi gasomwa ka mwaro gaca kabiri bakababenguka ndamaze kubazana mugabo uzurongowe wumva ko ari ivyo sibyo canke abagore babuze ivyara baraza bakoga muri ayo mazi bwaca kabiri bakarunga ikibondo iyo hoho ubanje kubandwa ni vyiza cyane je ndiko ndababwira ko kubandwa ari vyiza ndaje kubabwira ingene vyagenda ni vyiza kuko jewe ndafise uburorero ndiho njiye ubwenge ndazi umuntu yaramaze imyaka 9 yararongoye biranga ko vyara ku mwaka ugira 9 umwaka ugira 9 uri kurahera aca barabandwa aca aranze karavyara mbere yaravyaye n'amahasa yavyaye abana bashikana 8 gutyo je ndazi uwundi yari umugabo be n'umugore baca baza barabandwa ndazi uwundi yaramaze imyaka 3 hanyuma barabandwa ho niga mu mwaka w'11 naragiye turara turabandwa ijoro ryose yasha atangura kuvyara nama ari akandi karorero nzi uwundi muntu w'inshuti sinumuvuga izina nta kamaro yego yaramaze imyaka 5 hageze muci yaca sara bakamuboha ku mwaka ugira 6 baca barabandwa nuno munsi ico giho niga mu mwaka wa 2 w'amashuri mato mato nuno munsi ntarasubira gusara kandi aracyari kubera kubana Numva yabandwe ari umusazi amacaraki baramubandiwe ari umugwayi agwaye kubera amaze imyaka 5 kugira 6 bakabana yaciye akira n'ubu ntarasubira erega hari ivyo bita intezi y'intezi zaguteye utaciye witunganya ngo bandwe none mubona bakuma basa intezi niki intezi nuvuga ni nk'ibintu by'impwemu mbi impwemu za basogozo cyo kugendera kubera wararetse ivyo wahora ukora babivamwo ko hariho aho tubona bajya nkejo hari gihano hari gikoranye tubona bajya batutumo abapastori ututumura ibintu by'abaprofete bajya bagufata mu ruhanga bagomba baragusengera amavuta abakozi b'Imana none nuvuga mu gifaransa yo mu vyumva ajya sama esprit baba bafise nama esprit baba bafise nabo nyene byerabura navyo kuko aho nyene birambabaza cyane iyo muvuga ngo mpwemu yera yirabura imeze gute neza cyane reka ndaguha akarorero jewe njiga mu mashuri matoya mu katekisimu hari hagatabo batwereka agatabo k'abakirisu bariko barashushanya Imana n'umuzungu n'imishatsi miremire umuzungu sibyo bariko barashushanya batwereka Yezu n'umuzungu Bikira Maria n'umuzungu kazi n'abamarayika n'abazungu shetani arirabura n'amahembe uriko urategera rero umwirabura kandi Yezu yambaye shetani nimba uri umwirabura murumva kwikengereza gushika kuri urwo rugero ahantu hava ikibi ni kumwirabura ahantu hava vyiza ni ku muzungu hano mwogarura ubwenge none mukiyumvira mugasobanuka abantu kubera iki mwemera yuko bibi biva kuri mwebwe ariko mwebwe ni mwebwe mwava mu ivyiza kuko Imana yatanguye kurema umwirabure yego irangi ryirabura niryo rangi rigiza yari marangi yose irangi ryera mu gifaransa ni absence de couleur mwari mubi none ni kubera iki muca mwikengera mwebwe kandi ari mwebwe mwari mu bisanzwe twebwe muri Kirundi mu ncamake twarakoronijwe baradukorofye barahanaguye mu mutwe
barabemeza ko ivyanyu ari bibi ivyabo ari byo vyiza none ariko mumenye ko mwagwaruka mwe mukiri bato nimwahinduka mukasura mukababana mumenye ko ibi bibabeshejeho hari ivyo bakuye hano muri Afrika nimba mwarize mu mashuri nimba hariho kwandika byahereye singahi iwacu mu gihugu cya Misiri cyari cyatwagwa n'abirabura kwandika écriture hiéroglyphique ibi mwumva ngo ibiharuro izo za physique izo za biology izo za chimie byatowe n'abandi iwacu muri Afrika n'Imana basenga batabona yavuye ngaho ko basenga amazuba twebwe nitwe twemera Imana Imana imwe rudende kandi mu kwemera Imana byo bishobora kuba byahereye ngaha hafi y'agasuma imwaro nyene n'umuntu wa mbere baravuga ko ariho yoba yarabaye mugabo wacu aragenda nabaye ugendana ajabandanya kujya agiye gusaza ageze hehe ageze muri Tanzania umuntu wa mbere none ko ari twebwe twaba yabaye hehe yagize iki yagiye gusaza ageze muri Tanzania yabaye ngaha baravuga ko yabaye hafi ngaha hafi y'agasumo ka mwaro akabandanya yabayeho ku isi yego aragenda arabago n'ubugendana ndindira gato n'ubugendana yarahabaye ibyo ni ibyo barabayishe baradukora kandi ibyo numva ibyo ari byo urumva amaragenda Yesu Kristo nawe turamwihojeje bitandukaniye imana zimubwira hamwe na hano hariho ibibanza bidasanzwe hano muri kino gihugu aho Imana yiyerekanira nuvuga ngira mu gifaransa muca byumva bino muca mubyumva guzumba lieu d'initiation sibyo harimo ikibanza ca Mugera mu mana za Mugera harimo mu byegwa vyangoze ya mu gasumo ka mwaro hariho n'ibindi bibanza ivyo bibanza rero abo bazungu baje ico bakoze kwari kuvyonona bagaca babizanamo impemu zindi buke byo nimwifata kuko baca badukoneye ibyo tuzobikata ikibanza bataronone niki ibyo mukabishiramwo barantu baje gushinga amadarapo ngaha abantu batubananya twambaza vuze se gihemba arabizi muga kumbure reka ndababwire sinogira ntababwiye inongereranyo kumbure hano naho majo kuva ntabivuge nkuko banabishaka ngomba kubereka mbega kakano kanje kaga segiye harimo ibikoresho nagomba kuberekera hano imodoka yibwira zirashika babatore hano kuko hari ibintu ngomba kubereka oya baratora hari imodoka irahagera hari ngomba kubereka kugira biko basukuru baracyubwe mugabo reka ndabereke tuko turi kumagana hose ingereranyo muriko munyu ingereranyo hagati y'uwo musenyeri canke papa na kiranga yari hano nigeze ava hano ariko bo baratembereye cyambaza mbega nindi yarabiye ku wundi enda kwereka kiranga bavuga ko nubu niko bimeze abayambaye intutu n'inkofero nagakofero gato kuko uzwe mu rushato rw'inzobe intutu inzobe zebra nukuvuga rero uyu muntu azabikora mu mugabo ari ibintu navuze ndashaka mugira ikibazo tuzobikurikirana no ikibazo nuko rero kiranga yambara intutu umupapa umusenyi w'umuporoti umusenyi w'umukatolika abacehe ntibambara agakofero gato none hajya n'indi yiganyunda sokokuza wanje yaragiye hagashaya Vatikano yasizeho gute mugabo ujya muzungu yaraje no wewe arabibona hamwe no reka twe twavutse tugenda gutyaye sivyo nukuvuga ari umuporoti ari umukatolika canke aba bacehe sivyo nabo bambara agakofero gato sawa kiranga yabafite icumu siko yego yafite icumu ntuze nawe abasenyeri musenyeri afise inkoni
afite inkoni nawe Yango ni gonze nkuko. cyangwa akantu kagonze oya papa we biragororotse sibyo ha ruhande y'icumu nyambara kiranga yambara imbega hama gakenyera none bajya mu bapadiri bakarute no yambara amakanzu gakenyera tutwe turabandwa ibi by'amazi amazi n'umucano byagize kuba bihari no kwanuzeye nuko nyene cyoteje cyose wumva yuko bisa gute bisa n'ibyo wacu hamico mumenya iyo turiko turabandwa abagore canke abakenyezi canke abigeme bari mu butinyanka ntibiraba ingondo Bazi ngondo. ni ingwa yera bisega mu gahanga nta ku matama ubona ibisiga Byo kumusimenya. bari mu butinyanka bari mu butinyanka n'ibisiga n'ibisiga cyo kimwe nkuko nande aba bandi batagira gute aba Islam nuko sinje mu musigiti ari mu butinyanka no mu bakatolika n'abaporote mu buzuro bwa keranditse ngo umukobwa cyangwa umugore ari mu mihango n'intebe yicaye ko ihumanye none umva yuko bagira bimwe by'iwacu bo nariko ni praje hanyuma nababwiye amazi haba hari amazi umucanwa sibyo nugutahura rero ko ibi bintu turimwo basogokuru barimwo ari ivyo by'ukuri abo nabo baragize gute barakopye bon sinzi ko turashobora kumanuka hejuru ukatwereka umwanya wamaze kuduherana na ingote turaziri Zami nkuko nari nabibemereye nababwiye yuko ndabatwaye ku gasumo ka Mwaro reka rero ndabereka ku gasumo ka Mwaro mbega hateye gute hameze gute tuvwa murabona abayobozi saba meze neza cyane n'amasaha tumeze neza masasi niyo mazi tugenda turanwa bona saba saba meze neza gasumo ka Mwaro nawe wahishigiye tuje kubandwa saba sheri nawe uje kubandwa bo uyu munsi batubwiye uko nyene babandwa tugaruke uko nyene tuzobanza saba shushu nawe uje kubandwa abakolegi bose abainfoso bose mubarigwa ku gasumo ka Mwaro abashoboye kwandika